kubw'ibitangaza Yesu aguma ankorera vyatumye mpeba ivyo vyose vyaneze da mpeba ibibi vyanje maze ndakindukira ubu address ni Yesu sinzokindura nizeye ko tuzobana ibihe bidashira urukundo rwiwe rurenze ivyiyumviro reka ndabivuge ko rurenze akagero amarembo y'ikuzimu ntanyiganyiza nzorushiriza kunesha ibingerageza Yesu niwe ashoboza n'isoko ry'agakiza jambo ryiwe naryo rirushiriza kunkomeza rikampera umuco iyo ngeze mu myiza nibwo butunzi bundutira inzahabu n'ifeza niryo nirira maze nkagira amagara meza. Hello bakunzi ba Ndaha TV nko mubibona kuri micro muri kumwe na Adronis Promoter nko nayibemereye ndinga kugira ngo nze ndabazanira impano novuga ngo zaba bishoboye haba mu gucapa haba mu kugira nto ico bita cyose impano nkuko rero mubibona inyuma ya kamera turi kumwe na Dosi umunsi nabazaniye bamwe mu ba rapper ba gospel abo bita ba RTN nabaririmbyi novuga ngo basanzwe ari batoyi ba MTC ntabarambiye reka ndabahe bidondore kugira ngo bababwire impamvu bari ngaha anya bitebo yo ni sawa kweli meze neza ndaho no ya nawe meze fresh bon ndashima Imana kabisa yidishikanye no munsi uno munsi twe hejuru umunsi mwiza cyane gose bro ku bantu babona ngaha anya mbega mwebwe muri bande amazina yanyu nibiki mukora bo je nitwa Elmo nkaba nsanze ndi umwe muri RTN nkaba nanje ndi umuraperi ego kweli ya fama jina ndizina ryanje ni ryarindi nyene ntirerahinduka nitwa Brandi ndi umwe mu bagize umugwi wa RTN ego turakunda Imana ya urumwe mu bagize umugwi wa RTN mbega RTN yavutse ryari mwatanguye kuririmba ryari bimeze gute RTN yavutse ari 25 août 2017 no munsi wa mbere novuga ko twakoranye vraiment wavutse 2017 mbega mwebwe muri batoyi ba MTC kimwe no babaza mbega MTC ihori bafasha novuga ngo akababwira ati muraririmba kuwunya canke muragira nte canke mwebwe murimenya canke hari aba mwebwe ushobora gusanga mufise impano yo kuririmba gusa ugasanga hari abandika hama namwe mukaririmba kuri yo sijine y'umugwi wa MTC bwa mbere na mbere turabakunda cyane kandi turabubaha gose kubera ko batubera akarorero muri byinshi kandi ikindi naco baradutanze gutangura mu yandi majambo hari ijambo ry'Imana rivuga ngo dukikujwe n'ivyabona byinshi batubera nabo mu byabona hama byinshi haba mu kwandika mu kwiyumvira amastile niki byinshi n'umugwi wa RTN turavyifashisha mu nyene mu bumenyi turadufise mugabo turahanuza kameme kubera ko bobo barazi aho gospel music uno munsi yo bigeze gusumba uko twebwe tubizi kubera ko nyene nk'aba grand frère nk'aba grand sœur hariho yego iyo bikenewe turabagisha inama kandi turabashimira cyane bari disponibiliza misi yose yo tubakeneye ya iyo bikenewe turabagisha inama mbega CRG niyo bibarihira studio cyane musanzwe mufise management iyo birahandi hanze ibafasha udufasha ni CRG ni umuvyeyi wacu ibintu byose ni wadufasha vraiment muri studio ni wadufasha akaturihira indirimbo urumva mu bisanzwe ni eglise na cyane cyane umuvyeyi wacu Apotre Keva dufasha Apotre Kevin ni wadufasha tutarinze turarandira gose murashobora kuduha akapera kugira ngo abantu bari ngaha bumviriza ati mbega babana bafise impano yihe kugira ngo tubashigikire nanipfuye dubineswe na satani ibikorwa byanje byubakiye ku idini maze kubw'ijambo mvuka bwa kabiri ubu Yesu Kristo bamuwanje mubiri mu gusenga mvuga mu zindi ndimi kubw'urukundo rwigwe vyatumye ndamwizera asira mu bana bigwe maze ndampindura ankura kwimiduko yose arampokoda amumunezero mu mutima arantukuda kubw'ibitangaza Yesu aguma ankorera vyatumye mpeba ivyo vyose vyanezera mpeba ibibi vyanje maze ndakindukira ubu address ni Yesu sinzokindura nizeye ko tuzobana ibihe bidashira urukundo rwiwe rurenze ivyiyumviro reka ndabivuge ko rurenze akagero niyagaruka gutora ikoraniro nizeye ko tuzojana mw'iparadizo
navyawe n'ijambo fise ubuzima bwiwe sije nkiriho ni Kristo ari muri jewe ndu umwana wiwe mu rugo rwiwe kuva igihe nizera ijambo ryiwe yaramfashe maze yica kamere mere anyuzuza umunezero bubona ngere ijambo ryiwe niryo rimbere ikirore narahezagiwe ubu nduje imbere ntacyo nzokena kuko mbere umwungere amarembo y'ikuzimu ntanyiganyiza nzorushiriza kunesha ibingerageza Yesu niwe ashoboza n'isoko ry'agakiza ijambo ryiwe naryo rirushiriza kunkomeza rikambera umuco iyo ngeze mu mwiza nibwo butunzi bundutira inzahabu n'ifeza niryo nirira maze nkagira amagara meza. Yes. bakunzi bandati bibwira mugenzi wabwiye mugenzi ati cacacai kuko mubibona turi kumwe n'abasore barareze mbega murarapa cyangwa muraririmba turahimbaza murahimbaza bakunzi bandati mbega mwebwe novuga ngo mumaze gusohora indirimbo imwe niyo tumaze kubona kuri YouTube nimba tarakabanga murashobora kubwira abakunzi banda TV mukabwira izina ryanyu kuri YouTube kugira ngo baze gushikayo barabe ibikorwa byanyu ngene biriko biragenda. Ego abakunzi ba Ndaha TV bontosa kubatumirira cyane gose ko a part iyo ndirimbo imwe imaze gusohoka hariho zindi nyinshi cyane kandi nziza gose vraiment vuba cyane nibazi ko mu kwezi kumwe cyane mu minsi iri imbere gatoya uzobona ama coming soon uzobona amakavu uzobona indirimbo izosanga ifise muri gallery yawe mu makonti ya WhatsApp ubona ama link cyane ugenda kuri Ndaha TV gusa ugenda kuri channel yacu ya RTN wandike RTN RTN Rap Transforming Nations. Ego gire subscribe. Ego vraiment nibaze ko gire subscribe channel sabone bivanye ni telefone za rurimo. Hama twagomba kubabaza ikibazo kimwe mbega iyo muri ko muraririmba bihora bishika ukumva yuko hariho iki kintu ndiko ndagikora sitarayi wanje ariko ndiko ndagikora kugira ngo ndyohera abantu mbega kuririmba nitara yanyu cyane n'ibintu mukora kugira ngo mubone public igumi babona gusa twe kuririmba vraiment novuga ningabire yacu nitara yacu twayibonye kuva kera kuva tukiri bato tutaranakiza bamwe zari bari bayifise hama dukijije rero turabona iyo tala yacu ko twayikoresha mu kwizagiza igikorwa cy'Imana gishike kure twebwe rero turirimba turafise vision nkuko yavuze ni Rap Transformation vision yacu ni guhindura amahanga tuvuze guhindura amahanga ni Bible ivuze amahanga bivuze cyane cyane abantu batarakizwa turaririmba kugira nujya umuntu atarakizwa yumvise iyo ndirimbo iryo jambo riko raca mu ndirimbo hama nawene akizwe hama nabajya bakizwa nabone turababwira kuko natwebwe dukije twakeneye ijambo kanaka ridukomeza riguma duhagaze iyo niyo vision yacu muri ati natwebwe turakeneye ijambo riguma ridukomeza mbega RTN imaze gu performinga kangahe kuri stage nibaza ko vraiment sino nkisora kugaharura apana ko muri eglise babatumiye ahantu yego vraiment badutumiye ama invitation tumaze kuronka musaza ni menshi cyane turashobora kutubwira evenement imwe muheruka guperformingamo bon evenement imwe duheruka guperformingamo ni evenement twe twiteguriye yego ni evenement twari twiteguriye mugabo hariho evenement yari yakozwe n'umugwi witwa TSS wo mu Kanyosha The Spirit Soldier yego barakoze bagize tour bari badutumiye gusa bisa nkuko vyabereye rimwe niyo evenement twari twateguye sino naho tumaze genda ku evenement mesi mugabo ni make ya paraporo yari imbere cyane ni make paraporo yari imbere cyane mbega RTN nta ndirimbo mwamufitaniye na MTC ko tubona yuko muri abantu basanzwe basengera mu rusengero rumwe muri eglise imwe kandi muri abantu bari hafi na hafi ibijyanye n'indirimbo vraiment novuga ati ama projet ni menshi gusa turafise projet ko tuzokorana indirimbo gusa sinovuga ngo iraharuka irateguya gusa projet irahari vraiment ivyo kuyikorana na MTC uravyumva ivyo bitegereza projet irahari gukorana na MTC bitegerezwa mbega RTN muri bangahe ko tubona uyu munsi haserutse babiri tukaba dusanzwe tubona iyo muri kuri stage haririmba abantu benshi mbega muri bangahe muri RTN turi batanu mugabo ntibashoboye kwidisponibiliza no munsi hariho
abari mu bikorwa byabo vya misi yose ku buzi bibagora kuboneka amasaha nkana anya mugabo ikiryoshe nuko umutima bafise niwo natwe gwe dufise umutima bafise niwo natwe dufise mbega twari kuvuga ngo umukunzi w'umuziki ndundi uri kurakurikirana RTN aba batipe barakwiye gufashwa ariko musanzwe mufise ababafasha mbega nk'ubunyahogira nk'umumanager ashobora kuza akavuga ati je ndakeneye gufasha aba bantu yotumbera hehe naho musanzwe mufise ababafasha ushobora gusanga babafasha kubera ko babona atakundi bogira ariko baronse mu manager yo bafasha. Bon, iki ni ikibazo cya mbere ciza cyane gose Imana guhezagire kuko ari ijambo ry'Imana rivuga ngo kuko tuzi neza ko ivyiyumvira Imana twiyumvira ko atari ivy'ivyago yamara ari ivy'amahoro. Bon, umuntu rero yoba yiyumvamo Imana imukoreye kuko sino ico sigikorwa c'umwana w'umuntu ni gikorwa umwana umuntu avuga ati nkeneye gusupport nkeneye kuinvestisa mu bwami bw'Imana kandi nta gikorwa jamye mva ngo ubutame tugira mu bwami bw'Imana subwe mfa gusa donc ugize uwo mutima wo kumva ko woshigikira umugwi wa RTN bon wo turondera twebwe hama tuca tumenya aho tukubwira kuko nitwigaba quand même nitwigaba turafise église turafise umuvyeyi wacu rimwe mu apostle Kevesi Wamana rero turamwubaha kandi gose cyane gose kandi turamukunda gose turizera neza ko nawe nazobona ino emission byukuri tumubwire ko tumwubaha cyane gose kwako nimba no munsi nda TV twasuye kugiranira ikiganiro nuko ko yemeye ko umugwi wa RTN utangura gukora. Bon rero umuntu ayumva ko yoshobora kugira icyakoze kubwo umugwi wa RTN bashoboye gushikana ubwami bw'Imana kure hirya no hino muyo turondera twebwe hama tumenye ukuntu tuganira umuntu yo turondera twebwe hama tukamushikana iyo yifuza gushika. Mbega RTN mutegekanya gukora video ryari mbega indirimbo yasohotse murashobora kuyikorera video cyangwa muzosohora iyindi hama muyikorere video? Bon yasohotse na projet ihari ya video gusa kuzindi ziko zakurikira niyo novuga projet ihari ya video birashoboka ikurikira ko toisa na video cyangwa tugatangura audio video ikaza mu nyuma gusa izindi zikurikira ama video yo yategekanijwe izindi zikurikira ama video arategekanijwe. Reka tubashimire twongera tubashimira kuba mwemeye kwicarana natwe tukayaga kugira ngo mugaragaze impano yanyu. Murashobora kubwira abakunzi b'umuziki ndundi muri rusangi n'abakunzi ba Ndaha TV n'abakunzi ba RTN kugira subscribe kuri Ndaha TV bongera bakurikirana amacano yanyu Instagram, Facebook mukaca mubabwira n'ingene zitwa izo channel. Bon, turashimiye cyane abantu bose bakurikiye kino kiganiro. Turizera neza ko kamwe mwamenye RTN ni by'igiciro kininiya. Hama twashaka kubibutsa kandi inyuma yo guheza kuraba ino video cyo kugira subscribe upartage bivana n'ururimi rwa telefone yawe ukoresha hama ujino ku channel ya RTN yose yitwa RTN Rap Transforming Nation Facebook YouTube n'ahandi hose kamem urushize kugira ngo ico gihe ibi vyose twababwiye nga niko byagera igihe cyo kujya hagaragara uzobibone ntuzobinyuma y'abandi. Merci beaucoup. Abakundi Rwanda TV nkuko nabibemereye nguma nkora ibishoboka byose kugira ngo ndabazanira impano ntituriko turakorera kuri ya mazina turiko dukorera ku mpano. Uyu munsi ndabazaniye RTN ejo muzobona yindi bandanya mukurikirana mudasiba kuguma mudukurikirana kuri micro mwari kumwe na Adronis Promoter. Ciao ciao.